uribuka ikiganiro twigeze gukorana na Estime nawe izi uri ko yuko twari nari kumwe mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura muri Centreville yeah Estime yarabari ati yuko ati gushika ino saha mu myaka amaze muri cinema nta Amedemani irakiza Amedemani irakiza ndiko natangazwa no kungene Amede si ku nshuro ya mbere bro ni mezujya mudadu yazifise si ntabwo ndamubaze impamvu ni mama kandi aduhuye hose andihisha Chanceline na Kado Havel ni gute badashaka gukora Asta iyaguma mu mugongo wa Estime ngo ariko yibanda muri 6 July Asta abageze hageze Estime turakeneye yuko bijya bintu by'ububangusa by'ubodyguard bro bemuvamwe man cyangwa kabibandanya agaheba amafiro byose nibibaho rega arashobora guhindura umwuga ari umwe mu director wa mbere mu gihugu cy'u Burundi dufise ari umwe mu banyempano inyuma yo kugaragara imbere ya kamera ariko arakina amasinema ariko akaza gukenyura neza yuko bino bintu yajemwo arashobora kuzana Bigutoye mu kiganiro namaze kumva nagutelefone ndi live mu kiganiro bro ndakeneye yuko incamake kugira tubwize ukura abakunzi ba Anashare bro ni muri Vegas kwa bateramiye abantu benshi yego aba bari ko arafata amabisi haba nabiyunguruza cyangwa mu mirimo itandukanye afite jewe donc nako ndarengana yego niho nabona chance uramuzi muri filme Feu Rouge n'izindi kwa Mr Soro sawa yego sasa rero abantu kubera ko muri filme donc sinenda bimenyereye cyane ko abantu bashobora gusamarira umuntu cyane bakamuja ko bakiruka donc mbona abantu chance abandi babaza yego baze bariga guha agaciro umufana mu misi yaheze narigeze guhura n'umufana ntaho novugira ngaha gusa yari umumama cyangwa umudamu yiyubasha ubona neza yuko natwe bwo yotubera umuvyeyi bro siko uwo mudamu yansanze ahantu twicaye n'abagenzi arambarira ati WhatsApp bakunzi ba Anashare 257 kabiri gatanindwi mumeze gute murakomeye twege tumeze neza turaho nkibisanzwe je mba ndi Arthur Batmix imbere ya kamera ku gatebe kubusesanguzi kuri micro ya kabiri hari Gundos MC amakuru yawe bro amakuru yawe yo alhamdulillah nashima Yesu Kristo bro kiri gute easy umeze neza yo gwana umeze neza man je numva meze neza ndi muri mood ya sama nanjira renze bro ndi muri mood irenze ariko baradukurikirana ko baranabibona yuko dufite big energy stand up kabisa yo sasa turi mu gihe cya sama yego cyane bro aba diaspora bariko baraza mu gihugu cyacu Burundi baza mu Burundi baza kuryoherwa baza gusohoka babwira ahantu bakwiye gusohokera kira muntu wese reka radukurikirana akwiye gusohokera nta kindi kibanza mu gisagara ca Bujumbura tuba turi kumwe na Bartender Ball ebeshi bakizi kwizina ryahora gitwa Ex Gasuko kiri neza mu gisagara ca Bujumbura neza mu Kabondo ni Avenue Ganza nimero 2 ariko murazi neza yuko hari ama service menshi getsanzwanye tuba turi kumwe na Willy Bartender Willy Cash tunamushimira cyane kubera aduha support getsanzwanye ni mu babossi afata mu mugongo cyane impano z'ugwaruka guca cy'u Burundi mu babossi ubona neza yuko ariko arashira benshi ivyananiye benshi ariko arafata mu mugongo abana b'igihugu bari mu kazi bariko barakora turamushimira cyane nta kindi kimaze mu gihugu cyacu Burundi gusohokiramo atari Bartender Bar hari abantu benshi batwandikiye batubaza ati hajya hano none twumvise mugirira publicité niye twagende bahe adresse nziza iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura baramona neza yuko hari biswa kuri Mutuel uramanuka ni barabara canke ugaca inyuma hari uvuye mu Kibenga ni pave urenganya ikiraro
ipave ya mbere pave ya mbere ahantu hari amashugwe iri neza na neza mu Kabondo ni nimero 2 kuri Avenue Ganza ni Bartender Bar ikibanza ubona neza yuko agifise location nziza arimo mu baboss ya supportinze benshi bro siko arimo mu baboss yafashije Bizimana Bubakari Karom Sadbi numwe mu baboss yafashije Nzeyimana Toba Mukombozi yabafashije benshi bigatsanzwe tunamushigikira cyane Willy Cash tunamushimira cyane mu kiganiro cacu aba yadufashe mu mugongo ariko tubandanya bro tuba turi kumwe kandi na DH Telecom aho abifuza ushobora gusanga abo nyene bifuza kuja gutembera bakeneye kwambara impuzu zisa cyane gose man amashira hamwe ariko aradukurikirana yifuza gukoresha impuzu ni muri DH Telecom barabakorera udutriko twiza turi kamalogo yanyu barabakorera ndetse n'amashati murashobora kuba muri banki mukaba mukeneye logo zanyu amabrand zije ko ku mashati ubona neza yuko novuga neza yuko gushika ino saha ni company yaje mu gihugu cyacu cy'u Burundi hageze kuko turabona neza yuko ibiri kirakora byananiye benshi bro DS Telecom tunabashimira cyane ukeneye kwamamaza ukeneye kugira brand yawe ukeneye gushira ku logo yabibikuranga bigiye bitandukanye haba yaba impress ku mipira gitandukanye haba ku mashapo haba kama carnet agiye tandukanye ariko n'amakalendrier murazi neza yuko kenshi turakunda gusanga amawotokora y'imiduga wibaza ati mbega y'amawotokora yakorewe ubwo ni topo bro siko amawotokora y'imiduga ubona neza yuko haheze imisi ibiri ugasanga amawotokora y'umuduga yaravuye ko bro ariko muri DS bashira ko OG ariko easy ubamera address bizereza yabo bakora mu Irohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe aho bita kuri Central Building ni numero 301 kabisa F na J ariko tunabakora muri F na J abatazi neza barakunda kubona ikizu bita kwa kabwa cyane murashobora kubandikira kuri dhtelecom@gmail.com cyangwa mukabandikira kuri 79 461 059 cyangwa 22 28 12 81 aho se barabita murashobora no kuraba ivyo basanzwe bakora kuri wezi 3 akaburungu dhtelecom akaburungu tunaramutsa hari ari umwigeme mwiza cyane Nelly kuva muri DH Telecom tunabashimira cyane ariko ikirenze cyo nuko DH Telecom isanzwe gifasha n'impano zigisanzwe twaragiye tubona Uwimana Faxine muri Truafa asanzwe aserukira DH Telecom yasinshijwe imbere y'amategeko bamufata mu mugongo nakuntu rero ikintu gikomeye mu gice cy'u Burundi gisanzwe gifasha impano zigisanzwe natwe bw'ikiko kiradufasha mu biganiro gisanzwe kuri Anashare DS57 tutoreka kuna bashimira cyane DS Telecom big time tuba turi kumwe na Bartender Bar tuba turi kumwe na DH Telecom mugabo bitavuze ko nabandi tutobakira barabona n'imbere zirarengana ngaho ukabufise ivyo usanzwe ukora wifuza ko vyomenyekana kabisa karibu mutwandikire kuri izi nimero ziguma zizunguruka ngaha kuri ekra Gundos twinjira mu kiganiro cyacu abaganire cyaguma batwandikira bavuga ati mbega bano basore mbega bagiye he ariko right now turagarutse tuba duhari urindwi tuba duhari urindwi tubafite n'ikiganiro cyitwa Top Talent Show mwama mukurikirana kira ku munsi wa gatanu bro misi yose kwa gatanu igihe cy'isaha 11 sasa ubu rero turaza mu kiganiro cyacu nyezina ikiganiro tugitangurana n'amakimbirane muri hahiye sasa hari umuntu yitwa Asta Pisco hari n'undi yitwa Estime urabavuga kwiki bino bintu ko hamaze igihe umengo hahiye urakoze cyane kunyibutsa ino sije kanaka siko urakoze cyane gose ariko urakoze kunyibutsa bino bintu siko baragiye babona neza yuko mu biganiro by'ubuherutse mvuga irino zina rya Asta Pisco umwe ndemeze neza gushika ino saha ari umunyempano tuvyemeranye hari bariko baragira ubwoba bamwe babutanguriye bariko baragira ubwoba mwemwe mu barundi kazi bako baragira ubwoba bavuga ati mbega Asta Pisco bimeze gute ariko urakoze kumbaza kino kibazo yuko Asta bimeze gute hagati yiwe
Estime niyo Estime, nkuru yeah. benshi bazi kwa Est Boy siko ibino bintu ni bimwe nagiye nsesangura ndakurikirana hagiye atsanzwanye ni bino bintu nagiye mbona henshi hagiye atsanzwanye ariko baremera cyane uno mwigeme Asta Pisco ngira ngaruke kuri kino kintu cy'abakunzi ba cinema bagiye bamuremera cyane baramubariye neza yuko Asta yarahemutse Asta yarahemukiwe Asta yarahemukiye Estime siko ayi namwe mu majambo y'abafana cyangwa y'abantu bari mu Burundi bari hafi yiwe bagenda bamuremera cyane Asta siko ariko bikaza kuntangaza ni gute abantu bashobora kumuremera bakamuja ku mutwe bakamutera depression bakavuga yuko Asta yahemukiwe ariko iyi ni gasupo ngiye kuha abafana cyangwa bano bantu bariko bararemera uno mwana ari karakina bro izi turemeranye neza yuko Asta muri kino gihe hari mu kazi bro yego nagiye mbona amakomatere menshi ariko mu kiganiro cy'ubuherutse narabivuze navuga ati bino bintu nzoze ndabivuge mu kiganiro cya lancement officiel isinema yabo Heartbeats kuri Moller Channel TV yasohotse yavuye mu nzira kino kintu baragiye banyishuza ku mbuga zanje nagiye ndabipostinga barambarira ati MC turakeni yuko uduha ukuri kose hagati ya Asta na Estime siko reka manze shimire cyane Estime kuko hari inkuru benshi batari bazi hari amateka benshi batari bazi urugendo rwagiye rutandukanya rwa Asta na Estime umuzi wabo cyangwa kungene bavane ariko izi muranzi neza yuko hariho timu yitwa 60 July benshi ngaho hariho benshi batanayizi ariko twe turayizi kuko dukurikirana abanyempano bacu yego siko kuko dufasha abanyempano bacu benshi bagiye batandukanye siko ni bimwe ubona neza yuko nagiye ndonka feedback y'abantu benshi banyishuza bambarira ati duhe inkuru ya Asta na Estime ariko ngira ndabivuge ko ikintu nyamukuru coba kiko kirategwa benshi bako baratera depression umuntu mwigeme wacu Asta siko gushika ino sahari benshi batazi neza yuko Asta yashoboye kuzanwa na Estime muri sinema y'u Burundi bro yego siko yego hari benshi batanabizi ariko gushika ino saha ngira ndababwiza ukuri ari namwe mu makuru atanandi mu yaronka atari kuri Anashia ni Asta jewe ku ruhande rwanje nagiye kumumenya kubera Estime kubera Estime uribuka ikiganiro twigeze gukorana na Estime nawe izi uri ko yuko twari nari kumwe mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura muri Centreville ya Estime yari yateye uko ati gushika ino saha mu myaka maze muri sinema nta mubosi numwe ndahura afata mu mugongo bro zya sinema zanje zose uri kurabona nta mubosi numwe mfise ana mumutahe izi wone twari kumwe kweri babarira ukungene yatubwiye yavuze ati jewe nta mubosi numwe siko ndaronka afata mu mugongo ku myaka maze muri sinema siko ariko ndaza nkavuga ati jewe Asta nagiye kumumenya namumenye kubera Estime siko imbere yuko ndamumenya nka Asta Estime niwe yari umujama y'uwanje siko kandi Estime hariho aba legend benshi bamuzi kandi Estime yatanguriye benshi muri no mwuga wo gukina amasinema yego okay siko Asta mukuza yazanywe na Estime arazanwa muri sinema y'igihugu cyacu Burundi muri 60 July ariko imbere yaho gushika ino saha benshi bako baravuga yuko Asta yashoboye guhemukira Estime nico kintu ngira ngarukeko ku bantu bako baratera depression kuri Asta bro tuvyemeranye timu ya Estime 60 July Asta ni gute muko muramutera depression yuko yahemukiye Estime mbega igatimo ya Estime gushika ino saha iri he ntayo Asta iyaguma mu mugongo wa Estime ngo ariko yibanda muri 60 July Asta abageze hageze shasi ndibaza nico gituma rengira mpega supo bano bantu bariko baramuremera bariko baramutera depression yuko yahemutse yuko yahemukiwe yuko kumengo Asta yaragize iki niki ariko bro gushika ino saha ndemeza neza yuko gushika ino saha mwaragiye mubona ku munsi w'Imana lancement officiel ya Heartbeats isinema ya Asta ari kumwe na ba Mimi Mireille na ba Kado Haven na ba Mr Sami
ni sinema ubona neza yuko yateguye ku rundi rwego bro, tuvyemeranye siko tuvyemeranye bino bintu ndakeneye yuko tubisubiza amaso inyuma, dusubiza amaso inyuma nivyo Estime yarazanye Asta muri sinema, ariko Asta ni yari kuguma mu mugongo wa Estime muri 16 July kuko yabona neza yuko team itari kirakora yavuye mu kazi. Ni gute none umunyempano nka Asta yari kuguma muri 16 July hama ngo atere imbere bro? Siko gushika ino saha Asta ndashobora kumushira mu bigeme batatu mu gihugu cyacu Burundi bako barakina neza, bariko baragaragaza impano, aho twagituma ubona asinya contracts y'ama miliyoni, asinya contracts y'amahera menshi muri Mole Channel TV, mu Cinema Heartbeats igiye gusoka ku munsi wa gatatu bro. Ego ke siko abantu nibasubire kumuremera, basubire kumuja ku mutwe nkaho umengo Asta yarahemukiwe, Asta yarahemutse, yahemukiye Estime bro. Bino bintu bavyandika ahantu babisubiremwo, siko Asta ni ari kuguma mu mugongo abona iyo timu kanaka itari kirakora, bashake bavyumve, siko gushikino saha Asta ndamushimira cyane kuba yarafashe decision aravuga ati je bino bintu reka je nikorera akazi business, siko reka nikorera akazi kuko ndabona ubanzanya muri sinema ntari karagaragaza, ariko arakaragaragara ahubwo akagendera mu mugongo wande wa Mr Soro Liberty, kuko timu ya Estime ubuni tuza heri bro. Ahubwo iyi ni gasopo y'ukuri Estime nagiye ndanabivuga mu kiganiro cy'ubuherutse navuga ati Estime wayi uri umunyempano bro, ariko gushika ino saha Estime tuko tumubona muri Burundi Film Academy, muri Legend cyangwa mu rugendo rwa sinema. Estime yari umuntu wa mbere bagiye benshi binjira muri sinema cyitegererezo cyabo bro. Ahubwo nongera saba bafana Asta tumushigikire, Asta tumushigikire. Izo depression muko muramutera nko kumengo yarahemutse, Asta niyigeze ahemuka, ahubwo Asta yabonye ati mbega bino bintu yuko 16 July niri mu kazi, siko niri kirakora, ati rero yuko mbona president canke uwanzanya muri no mihanda y'umusinema ya sinema gica cy'u Burundi atari karagaragara, ati rikanaje nifatira indi nzira. Naragenda bivuga mu kiganiro cy'ubuherutse, ariko sinigeze ndoma ko amazina ndavuga ati je bino bintu nzoza kubivuga isinema canke lancement officiel ni yamara kuja ku mugaragaro. Nivyo ndiko navuga tugende kuri Mole Channel TV tubashigikire. Asta ari mu kazi, siko ari mu kazi, hama cama gasopo kuri Estime bino bintu ari karajamwo. Estime turakene yuko bijya bintu vy'ububango savyo bodyguard bro bemuvamwe man cyangwa kabibandanya agaheba amafiro byose nibibaho, rega arashobora guhindura umwuga. Rega nagenda bibona na Dimanche muri lancement officiel, nagenda bibona mbona neza yuko yaje nk'umupansa wa Liberi man, rega birashoboka kugasanga yarahinduye umwuga kaye niwo murenganya kuko n'uburenganzira bwiwe, ariko azoba ataye umuhamagaro wiwe kuko muri sinema y'u Burundi ndemeza neza yuko Estime ari umwe mu banyempano azi gukina urukundo, azi gukina n'imigwano bro muri sinema. Ariko bitandukanye yuko abo mu bansa wa kanaka abo tugere tumushigikire, ariko nongera asaba n'aba diaspora cyangwa abagwiza tunga ko radukurikirana. Estime ntimumubona, kandi nibaza ko ivyo vy'ububansa yoba abikura kuri uko nyene kudashigikirwa, akavuga ati none je ndakina mugabo abantu bonshigikiye ntibariko baranshigikiye. Rero muri ibi bintu batanshigikira ifo mpindure basi. Nico kibazo ngira mbaze abariko baradukurikirana. Ni nkuko basi wewe urabona nga turi kuri Anashia turiko dukora ibiganiro, yaba twakora ikiganiro ntituronke n'ivyo zinimwe, wenda tukaronka nka zibiri iwawe n'iwanje urumva, twokora rimwe kabiri gatatu kane tubona bimeze kwa kundi tuca tubiye. Rero usanga na Estime ari uko nyene. Nico kintu ngira nsabe abariko baradukurikirana, turatakambye kuri Anashia MC Gundu turi kumwe na Easy, siko tunasavye abariko baradukurikirana. Jewe inyuma yaho dukuranye ikiganiro na Estime kambarira neza yuko atararonka support y'abagwiza tunga bro, ko namambona neza yuko hari abakinya b'amasinema benshi bafise support, bafise ababosi bakora batamwe imitari. Estime none mu muhoriki
turakeneye yuko mumufata mu mugongo turakeneye yuko estime mumufata mu mugongo turakeneye yuko mumushigikira ave mu mugongo wabanaka turakeneye yuko estime yatemu yiwe ubu abana yazanye nta numwe ndiko ndabona muri cinema y'u Burundi bro atari Asta wenyene yaciye ubwenge aravuga ati je bino bintu ko mbona umu president wacu mukoca wanje reka nkoresha izindi nzira araheza arasinya contract imeze neza muri Mole Chan TV ariko tunabushigikira cyane estime ndakeneye yuko estime tuzomubona mu yindi level apana bijya bintu byo kujinyima mu mugongo mu jinyima ibintu byo mu mugongo ariko ara bounce umuntu kanaka bro yego siko ico nico kintu cyamendirwa nakunda shikiriza kuri Asta tunamushigikire cyane cinema yiwe ari kuri Heartbeats cinema yuzo suka ku munsi wa gatatu ari kumwe n'abanyempano bagiye batandukanye bafise izina bari bambaye ico kintu ariko dukure depression kuri Asta yigeze hemukira estime ahubwo Asta yaraciye ubwenge aravuga ati je bino bintu reka ngire plan B yo kurondera ubuzima ego tubandanije kuri ico nyene Amede kwankigwa kandi kwinjira muri lancement ego mu gihe afise ukuboko kunini ivyo bivuze iki ni mu gihe nagiye mbona neza yuko ariko mana yanje estime data we estime we Amede man irakiza Amede man irakiza Amede man irakiza ndiko natangazwa no kungene Amede sikunchuro ya mbere bro sikunchuro ya mbere yankigwa kwinjira muri bino bintu by'ama lancement officiel y'ama cinema sikunchuro ya mbere bro siko twaragiye tubibona mu lancement officiel y'ama cinema menshi agenda yankigwa siko agenda yankigwa ariko ndavuga neza yuko Amede man irakiza kano bakandika ahantu bariko baradukurikirana ndemeze neza yuko Amede man irakiza ari umwe mu director wa mbere mu gihugu cyacu Burundi dufise ari umwe mu banyempano inyuma yo kugaragara imbere ya kamera ariko arakina amasinema ariko akaza gukenyura neza yuko bino bintu yajemwo arashobora kuzana BMC yiwe akavuga neza yuko reka nzana abakinyi b'amasinema hamashinge cano yanje hamadukini sinema ndondera ubuzima n'abandi bana turi kumwe hamaje ndabivemo imvura iratunyagiye maze imvura inyuma y'imvura rero twari tugeze kuri Amede ego nivyo nico kintu ndiko ndavuga neza yuko Amede amaze kwankigwa kenshi kwinjira muri lancement officiel nyinshi bro zimaze kuba nyinshi kwere ariko Amede ndaza nkibaza ati ariko nibaza ko ari kubera ko Amede ataboneka cyane nibaza ko batamuzi nico kintu ko urabona ivyo gukina yarahevye ego none ari umuntu azwi bama babona bo bamwankira kwere nico kintu ngira ngaruke ko Amede imisi yose agiye muri lancement officiel y'amayankigwa kwinjira bro ego ariko dusubiza inyuma amaso lancement officiel ya cinema yabaye Heartbeats twaragiye tuyagana bamwe bagiye batumira bamwe bagiye batumirwa ku ma invitation bemerewe ko yuko ari babiri gusa ariko BMT baza ari kundi bro baza ari abantu benshi ariko nkibaza ati Amede inyuma yo guheba gukina muri cinema Amede nyuma yo kugaragara imbere ya kamera ni gute abariko baratoza amatike ku miryango gitsanswanye mu lancement officiel barihisha Amede bako baramucingiza kandi izo cinema zanyu muko murabona mwebwe bro izo cinema zanyu muko murakurikirana abafana Amede bafisemwe uruhara Amede nikindi kintu siko reka je mbanze tukiri nganye kuri Amede ego reka mbanze mvugisha ukuri kwera Jengo ndakubwiza ukuri ego ari nabariko baradukurikirana baraza kuvyumva cyane gose bro jewe ego sinahora ndumufana w'amafilme y'abarundi ego sinahora ndumufana w'amafilme y'abarundi nta filme y'abarundi ego nahora ndaba ego mugabo haraheze nk'imisi 2 canke 3 nibi biganiro washaka twamaze kubisohora cyane ndavuga ati jewe ego ngomba nicare ego ndabe iyo filme yitwa Ciramunda cyane gose bro bamaze imisi bavuga ego ni kuvuga ndaraba bamaze gusora episode 4 ego zitanu mengo ya gatanu mengo yasohotse ejo ego urumva nayo narayiravye ndavuga ati je ngomba nicara umwanya nitonde ndabe igitangura ho nyine urabona director ninde ni Amede bro
ndicara ndaraba filime yitwa Ciramunda ndaraba ingene batinze ba Kadora Vere ba Mimi Mr Khan ego ndavuga ati umuntu uko ari kose umuntu yanditse ino filime yanditse ino story ego yubahwe umuntu ya directinze ino filime ego yubahwe kabisa ego no kuvuga iki naremeye kweri naricaye ndavuga ati batumye nkunda filime z'abarundi kweri ego ubu ni kuvuga episode yose igiye ko sha Mimi yaratsindiye intuze yanje yaransindiye kweri ego nico kintu ngira mbaze bano bantu basanze bategura lancement officiel nivyo niterambere kuko lancement officiel ubugishiki no saha ariko ararihishwa ibihumbi 10 y'amarundi kwinjira siko kandi twabimenyereye siko ariko nkibaza ati mbega ni gute nka Mede izina giwe izina afise mushobora kuba mushira ku miryango abantu batazi bino bintu vya cinema timbega ibintu vya cinema bigeze bino bintu vya cinema ni bande babifisemo uburambe bino vya cinema ni bande babifisemo itafari ego kweri siko naragiye ndatangazwa neza yuko ibintu vya Mede ariko arabuzwa kwinjira mu lancement officiel biko birantangaza ariko ndagaruka ku bantu bategura irya lancement officiel ya Heartbeats banyumve siko ku muryango hariho umwigeme ari muri industry ari muri entertainment seza kumuvugira ngaho imbere ya kamera arambabari siko kandi yaramuzi Amede kandi yarazi ijya staff ya BMT bazananye ku muryango hariho Amede hariho Izo Chris hariho Iva MC Iva Muganwa wa ni umutima w'u Burundi hariho nabandi siko bikaza kuntangaza yuko nk'umuntu nka Amede afise tachi ariko arankigwa kwinjira sinje kuvuga yuko bari babuze ibihumbi 10 nta bihumbi 10 bari babuze ego siko kuko ibihumbi 10 bo nibo yabura bajya siko barafise ibihumbi 10 bari kuriya ku muryango ariko nkaza gutangazwa n'ikiganiro ubusanzwe akaraserukira muri La Chan TV yakuriye kumbonesha kuri gende cy'u Burundi yemeza neza yuko abakinyi ba cinema atanumwe azobarisha ku muryango ariko nkaza gutangazwa neza yuko ukuntu BMT yaje ku muryango igasubiza inyuma bakagenda kwicara hano inyuma bakavuga yuko ngo bababujije kwinjira man ariko Amede bino bintu byo kuja mu lancement officiel kandi waratanze support niho bivamo bambona umengo yo hava biheba agafuma birabira ku social media agafuma birabira ku mbuga kuko tuvyemeranye nimba Amede aje muri lancement officiel yiwawe akankigwa kwinjira sindakubesha abafana benshi ko yadukurikirana ngaburi guce cy'u Burundi bamanutse bava mu ntara za ruguru baje muri rya lancement officiel bakabona Amede arankiwe kwinjira mumenye neza yuko Amede ikizere benshi baba bamufitiye kibagiheze cyane benshi baribaza ati mbega Amede ni gute ashobora kwankigwa kandi tumuzi yuko ari mu legend ahubwo bagiye abantu bari ku muryango barashobora kubihinyanyura kavuga ati yuko tumubonye turashobora kugira systeme yuko muze kurihira hari amahera hama muze gushika mwinjira kugira umufana ntaducice mwijisho yego siko amahera gatangu ava y'abantu baza kuza nka BMT baza kwinjira bro inyuma yaho imbere yaho hariho Mr Soronalize team barinjiye kwa gusa bro ariko icyantangaje nza gutangara mbonye itsimu ya BMT babasubijwe inyuma barababarira ati ngo yanga urumva ngo ni makamurihe ngo mugende hariya hariho nundi mu legend yitwa Lionel Ramozi bro yeah Lionel Lionel mwene wacu we Lionel araka video koko nabonye Lionel yarashitse ku muryango baramwankira mbona Lionel ariko ari sopo mahera byitwa yuko ari mu legend yakuranye na ba Mr Samina ba Amede reka ndabe yuko ari online kugira tumutelefone siko
ehe Lionel namubaje ati Lionel arakaboro mbonye kiwawe ati bimeze gute legend analipa yambare ati mzee ni hatari ati ahubwo impa nimero y'ujya mukobwa yari hajya ku muryango yari karandihisha arambarira ati ngo ni maka ngo urihe ngo maka winjire ariko Lionel arambarira ati man ujya mukobwa ibintu byose namanagiye muyamandihisha ariko nanje ngaca nibuka ati ikigero tugize gukorana na Mr Sami akambarira ati je Lionel na Medina ba legend n'abantu batanguriye benshi ariko nkaza gutangazwa aba legend bo muri cinema y'u Burundi ni gute barihishwa ni gute barihishwa ku muryango ngira amagarare kuri bantu babiri Amede na Lionel ni bamwe mu legend batanguriye amasinema gice cy'u Burundi batanguriye abakinyi mu gice cy'u Burundi naragiye mbona n'ubu video bwa kera ariko ngaza gutangazwa nkavuga ati Lionel na Amede ni gute barihishwa ariko new generation iri kirinjira kuri Gratry bro ngo kubera babazi ni gute mushobora gushira ku muryango abantu batanazi bino bintu vya cinema bino bintu vya entertainment vya industry y'abasineasta timbega muzoje baje gute bakaza kwisopa ibihumbi 10 simvuze yuko babibuze kuko ni support ibihumbi 10 navyo bobo ariko kuri ico reka jewe mere nk'uterera cyane cyane aba bategura amalance ego ifoko bategura amakarata basi bagategura amakarata nimba ari amakarte d'invitation bakavuga ati abo twatumiye naba ni kuvuga uzoza yerekana iyi karata azohita yinjira nkibibona nace namwandike na Lionel ngwiki yarafise invitation yarayifise yajya nyene yarayerekanye baramurihisha yarafise invitation man yegara yikwereki yarafise invitation hamwe Lionel nce ndamurondera avuga ati braza warafise invitation kariya ngo muzego ni hatari yaciye asaba ngo bimpa nimero z'uya mukobwa ngo yandihishije kugira amusubiza amahera oya kugira ngo imisi yose ngo yama mubanda ikigura aramaze no kumumenya baramaze no kumenyana Lionel Polesana Lionel we oya izi invitation zo mu matelefone ni bazihebe mugabo bavuga ati turagirishije imprime turemprimye turasoje ikarata ya invitation mu kuvuga umuntu wese yifuza kuza w'umukinyi turayimuha iyo karata ni yazoza yerekana basi abari ku muryango bazobaha information imwe yonyene ivuga ngo uza kuza yerekana carte d'invitation itandukanye na tike yo kwinjira ikarata ya invitation ni uza kuza yerekana mu mureke yinjira urazizi nabumvishiro audio nkibibona nace mvuga ati ni gute aba legend batanguye kera reka umvize Lionel kungene yambwiye ndavuga ati wayo mana yanje aba legend we ona bro fresh umva nimeze ujya mudadi yazifise ntabwo ndamubaze impamvu ni mama kandi aho duhuye hose andihisha ngaho bahuriye hose yamamurihisha nagasubizeho ona bro fresh umva nimeze ujya mudadi yazifise ntabwo ndamubaze impamvu ni mama kandi aho duhuye hose andihisha uyu ni Lionel ni mu legend bro tuvyemeranye ni mu legend yataguye muri cinema y'u Burundi bro siko ariko byagiye kuntangaza ngiye ndamubona yarasanzwe afise invitation akaba ari kuri yisopa ariko abantu basanzwe mutegura ama lancement officiel why not mushobora gushira ko yuko abantu bari kuri muryango batazi bino bintu vya cinema nagenda bivuga mu kiganiro c'ubutaha c'ubuherutse ndavuga ati ni gute mushobora gutegura ibintu mugashira ko abantu ku miryango batazi kariya batazi industry siko man biramaramaje kubona aba legend bacu tuba twemera muri industry kandi bafise itafari bashize ko muri industry yo muri cinema y'u Burundi bakaza kurihishwa ku muryango ngo batanga simvuze yuko demire bayabuze ariko bafise ibintu baterereye bano bantu uri kurabona ko barashininga bano bantu bonaze yuko ari aba best actor nuko bavyize babikuye kubajya ba legend bino bintu ndiko tutatanga gasopo kuri bano batagora amalasement officiel y'amahera n'ivyo kurihisha ni bon ni terambere ariko mushire ha abantu ku miryango
ariko mpagasopo n'umujya mukobwa yari ku muryango bro ujya mukobwa arazi industry arazi abakinya ma cinema arazi muri industry entertainment ibintu bibagoye siko arazi abasineaste ni gute ucurihisha abantu nkabajya nivyo kuri invitation hari hemerewe gushika abantu babiri gusa aribo binjira ku buntu siko ariko bijya bintu no mu mastaff yabo barakwiye kubipanga bakavuga ati je bino bintu reka ndabipange ahubwo ava yuko dushika muri kiya kibanza tukuri kuri porta twururutse imodoka zigistandukanye reka dutanga amahera ava hama tuza gushika twinjira nibize kuboneka nabi ego Okay, nibize kuboneka nabi nibaza yuko nico kintu nari mvuze cyo gutanga ama invitation ego coba ciza cyane man kandi nibaza ko coba ari ikintu kiri professional ego usumba n'ivyo bindi byose cyane turaza rero ku muntu yitwa Chanceline Chanceline rero akajagari kiwe muri ville ngo bimeze gute ibana chance ku munsi w'Imana Chanceline yaragiye ntangaza cyane nico kintu nagarutse ko bino bintu bavyumve bro nagiye ngaruka kuri bino bintu Chanceline tuvyemeranye Chanceline yaranyemeje cyane bro Chanceline yaranyohiye cyane ndavuga ati Chance uri mu kazi ariko mu biganiro nagiye ndakora hari abantu benshi bagiye babitahura nabi kumva yuko mu kiganiro cyacu twagiye dukora nagiye ngaruka kuri Chanceline ndavuga ati Chanceline na Kado Havel ni gute badashaka gukora ivyabo nagiye ngaruka kuri bino bintu ndavuga ati neza yuko Chance na Kado Havel turakene yuko bava mu mugongo wa banaka ariko ku munsi w'Imana mu masaha ya 18:30 mu gisagara ca Bujumbura centre ville baragiye babibona bro baragiye babona ibintu Chanceline yakoze mu gihugu cyacu Burundi hamwe benshi batangara bavuga ati uno mwana w'umukobwa yahaye imiti bande Chance naragiye mbona neza yuko hari centre ville benshi barahazi hano kuri kiosk nza mbona Chance niho yarari ari kumwe n'abagenzi biwe bro iyi ni exclusive benshi batigeze bamenya tuba dukeneye yuko dushimira Imana kuko yarahaye impano abana bacu bako barakora cyane siko naragiye mbona Chance bro sindakubeshe mu gisagara ca Bujumbura bro abantu barugaje barabara bakimubona mu gisagara ca Bujumbura kuri kioske benshi ku munsi w'Imana baragiye babibona ego Chance ariko aragaragara muri Fair Rouge ya Mr Soro muri Burundi Film Academy ego bro sindakubeshe na je narahashitse ndavuga ati bino bintu narivyo nari nkeneye kubona nivyo nari nkeneye kubona bro abantu bari sinzi bari bangana uku baravuga ati uno mwigeme Chance nashobora kuva ngaha tutari y'amafoto wana centre ville mu masaha ya 18:30 abantu bose baragwira baruzura ati ivyo nibiki bavuga ati uyu muntu ninde ngiye kuraba mbona ni Chance ndavuga ati ya bino ni bintu nivyo nariko ndasaba yuko abakunzi ba cinema mu gice cy'u Burundi bagira ico babikozeko naragiye ndarondera n'amakuru ndavuga ati Chance bino bintu yabiteguye ariko abamwegera bambare ati bino bintu bibaye par surprise barambare ati bino bintu bibaye twebwe atarakimwe twari tuzi ahubwo twako turitaye tuvuga ati reka tugire dufate déplacement ati bino bintu bimeze gute ariko ndavuga ati Chance akamwe nari narateye ndavuga neza yuko ati jewe ni lazima bino bintu nzoheze ndabishikiriza imbere kuri Anashare yuko yo reka manze telefone uyu muntu yo bro gute fresh umeze neza man sana Imana alhamdulillah shema Yesu Kristo bro kiri gute fresh kabisa makuru y'iminsi Imana ndashima man ndahari Imana man ndakene yuko umpa incamake ya Chance amateka yanditse mu gice cy'u Burundi bro bigutoye mu kiganiro namaze kumva nagutelefone ndi live mu kiganiro bro ndakene yuko umpa incamake kugira tubwize ukura abakunzi ba Anashare bro sawa tubwira abakunzi ba cinema kuko barakene kuvyumva
ego mfite ukuntu byari bimeze ni muri village ko bateramiye abantu benshi ego aba bariko barafata amabisi haba n'abiyunguruza cyangwa avuye mu mirimo itandukanye afite jewe donc nako ndarengana ego niho nabona chance uramuzi muri filme Feu Rouge n'izindi kwa Mr Nsoro sawa ego sasa rero abantu kubera ko muri filme donc sinenda bimenyereye cyane ko abantu bashobora gusamarira umuntu cyane bakamuja ko bakiruka donc mbona abantu chance abandi babaza ego donc benshi cyane vraiment hajya donc ariko araduga ngaye impande y'amabisi ego abantu benshi ndavuga ati ni filme kumbe umuntu yamenyekanye gute kuri urugezo rungana uko ego rero niho nabona abafana bamugwa ko chance iki mani waza nabo n'abantu bavuga ati twifotozanye ego mani ikintu cyanangaje cyane navuga ati okay kumbe filme ibintu bya cinema mu Burundi biratera imbere cyane donc jewe nabonye ngitangaza nabo mfate na video nza kuvyibuka ariko byamaze kurengana ego so uko byagenze gusa ikindi naco nabonye nuko hari abandi bantu nabo baba bashaka donc kugira kuraba eske sireyerema donc umuntu kwariwe kuko benshi nabona bazana bakavuga ati oya siwe abandi bagahabazanya niwe kandi siwe uko nyene donc nivyo je nagerageje kubona ego ariko urabona neza yuko chance akunzwe cyane mu gice cy'u Burundi muri cinema je nasanzwe mbona donc kuri rezo sociaux no kushobora kubona abantu amakomantere ibintu bagenda barandika nkavuga ati ko n'umwana arakunze cyane ariko rero kubona live rimwe twaratubona kera sinzi ko igihe cy'abaruro basohora imiziki abona abantu basamariya ngaho mu makartie hehe donc sinenda bimenyereye muri mu bintu za cinema bashobora gusamarira umuntu nk'uko ego rero donc nico kintu caje kuntangaza ndabati n'umwana rero sasa afite ikintu kinini yamaze gukora ngaho mu Burundi kandi akwiye kubahirwa ko ugiye kuraba mu Burundi ntibakunda cyane kuha agaciro abantu bakina filme ariko byaje kuntangaza ko nati none iki gikundiro n'umuntu yagikuye he kuko benshi baravuga ko ugiye kuraba n'amakomantere babona yuko umuntu akunzwe gose ukabibona ariko ego kubona live kwa kuntu umuntu bamona live kavuga ati n'umuntu w'umustar ego kiba kigoye rero kubona cyane gose bro rero yamaze kubibona rero umva ko bisa neza Ibana merci sana ni gituma na live mu kiganiro ni gituma nari nkene kugira bumve neza yuko ibintu tuvuga kuri Anashea atari ibintu by'imeshere ahabwa ari ukuri oya uko nukuri kuko sinajije nyinega nayibonye haro nabandi benshi naza ko mu bantu basanzwe bakwirikirana ibintu bya entertainment nka mu Burundi baraje ikiganiro bakavyumva ntibazokumva ko ari bitangaza ko n'ibintu byaba Ibana merci sana alg wagone fresh njyamye kwe ndubutse merci sana bro uyu ni alg kuva kuri super time siko nivyo nakunda kubarira neza yuko bino bintu bisaba neza yuko man chance ndakene yuko tubona neza yuko yateye imbere siko tubona neza yuko yevoriwe siko bino bintu haro benshi bako barabona yizi ko riko natangura kubivuga ariko bakibaza yuko ndiko ndavuga ibintu by'ububeshi ariko iyi ni exclusive benshi batari bazi bro mu gisigara ca Bujumbura yarugarije imiryango hamwe abantu bose batangira bavuga ati chance ariko ikintu ca mbere ndiko nanasaba chance bro chance turakene yuko umera nka Asta chance turakene yuko umera nka Asta chance turakene yuko uva mu mugongo w'abanaka chance ufise izina bro siko chance mushiki wacu afise izina kandi chance ari mu kazi sivyo reka namurondere kuri numero ya telefone numve yuko ali online kugira twiyagire na chance kugira bavyumve aya iyi exclusive best batari bazi bro siko murabe reka namurabe chance mbona ntariko ndamutora kuri online reka namutelefone kuri apeli isanzwe numve yuko ari atari bize kugira twiyagire siko bino bintu ndakene yuko abakunzi ba cinema y'u Burundi bazovuga ati bana kuri Anashea ni exclusive kabisa
ari benshi bagiye bayibona mu gisigara ca Bujumbura ariko bakeneye kubimenya ego siko bakeneye kumenya ukuri bakeneye kumenya ati mbega chance bigiye ibintu byamubaye ko mbega yavyifashemo gute kugira tubandaye mu mwandiko wacu aho mbona neza yuko ndiko nanamurondera usanga ari mu kazi usanga ari mu kazi kuko bari muri cinema ya Fer Rouge ikiraca kuri Mr Nsoro mbona umengo siniko namutora chance kweli chance usanga bari muri tournage ya Fer Rouge nivyo nari ngene yuko chance twiyagira kugira namuvugishe man cyo nifuza yuko bano bantu bazotera imbere ego baragiye babitahura kutari ko baravuga yuko kumengo chance ndiko namudisinga ndiko ndavuga neza yuko chance na Kado Havere ibintu byabo ntuko turabibona ariko ndifuza neza yuko bazana account zabo za YouTube kugira gushikino saha barafise feedback nziza mu mitima y'abarundi barafise feedback nziza barafise abakunzi fan base mu gice cy'u Burundi siko barafise abantu benshi bakurikirana siko buri mengo chance siriko namutora kuri telefone usanga bibere muri tournage kubera iyo bagiye muri tournage baba ari seriously na Mr Soro hari hararenze bro telefone barashira ku ruhande man bagaruka kuraba ni kuvuga bahejeje ego sasa tuvuye kuri Chanceline niko ndaraba connexion iranya nashaka ndabe abakunzi bacu badukurikiranye tunarangiza ego ariko nashaka nshimire cyane abakunzi bacu bari Burundi cyane gose man abakunzi bari muri Arabie Saoudite bari muri Etats-Unis bari Canada France Omani abagibatandukanye muri East Africa Uganda Tanzania n'abari mu gihugu cyacu mu Rwanda ariko vy'umwihariko cyane ikintu nagiye gusanga ego abantu badukurikirana cyane tunabashimire ego nabigitsina gore nukuri statistike zacu niko zimeze ego reka tubashimire cyane aho muri mwese mikomera amashi ego abakobwa nabo barashoboye kweri nakabago abapfasoni ego abantu b'igitsina gore ego kweri ego bikomera amashi ikiganiro tukirangiza tubibutsa neza ko tuba turi kumwe na Bartender Bar hamwe na DH Telecom tunabashimira cyane kuba badusupporting ego kweri tubashimira cyane duhikaze n'abandi bifuza ko dukorana muri hawe ikaze amanimero ngaho aguma azunguruka kuri screen zanyu ni meza ni menshi murashobora kutwandikira tukaraba ingene dukemura ibintu ingene dukorana akazi kandi turizeye neza ko bizogenda neza ariko izi imbere yuko turangiza ngira mvuge kino kintu hari abashoboye kuturondera batubarira neza yuko abasineaste canke abakinyi b'amasinema usanga kenshi bakorera mu ma location ngo ari hasi ngo ma location aho ndumva warondewe n'ababosi ngo adasa neza ngo ma location watabereye ijisho ariko nkaza nkibaza ati tumaze kuyaga n'abasineaste benshi bagiye tsanzwe mu gice cy'u Burundi bro gushikino sara abasineaste bamaze gusaba ibibanza byinshi ababosi bakora dukurikira kuri Anashe ariko gushikino saha hari benshi muri bo bataratahura bino bintu man bino bintu naje biranambabaza cyane yego bikanambabaza cyane bikanansitaze nkavuga ati ni gute mushobora kubagira imihari mukavuga neza yuko abakinyi ba sinema bacu batabaha location nziza ariko tukaza gusanga namwe bwenyene mufise ibibanza ntimuri ko muratahura man yego kweri birababaje kuko abakinyi b'amasinema nimba arondeye guest house nimba arondeye inzu kanaka bro ukaza kumva umuntu umwe n'inzu amubari ati ino nzu ntayo noguha ariko nkaza gutangazwa no kungene muri ko muravuga yuko bakinira ahantu hasa nabi bakinira mu mazu mabi bakinira location itari nziza ariko bikaza kumbabaza ukungena abasineaste bacu bavuga yuko
bagenda kurondera amazu bagenda kurondera ama location abo bari bakwiye yuko kubafata mu mugongo ugasanga bako barabiyima amazo location ariko bakibagira neza yuko ujya mukinyi wa sinema niyaza gukinira muri bare yiwawe niyaza gukinira muri quartier yiwawe mu nzu yiwawe aba ari kwamamariza muri hotel. Sinakubwiye ko naravye Ciramunda nk'ubu narumvise ihoteli y'Igitega bakiniyemwo barayivugamwo uwo muntu yandondeye ubu nyo hoteli ni kuvuga ndamusengiye Igitega noshika mbaza ati ihoteli yitwa ukunuko iri biragenda kubera ko batanze support iri rya sinema Ciramunda birakwiye yuko bano babosi bacu badukurikirana batanga support kuri bano bana bacu kuko jiwo muntu yandondeye yambariye ati je ndafise guest house ndafise inzu nziza kandi noha support bano bana bacu bakayikiniramwo ariko ntihaza gutangazwa ni gute none mufise ama hotel mufise ibibanza vyiza ariko mutari ko muratanga support ku bana bacu b'igihugu kuko nimba kwituye akakubarira ati jewe ndafise sinema yanje nanditse ndakeneye ijya hotel yawe umpe support hama nawe ndakwamamarize kugira bamwe bayimenye nongera nsaba ababosi bacu iki ni gisabo ababosi bacu murakwiye gutanga kubana support ku bana bacu b'igihugu kuko izi account zabo za YouTube na mahera menshi ziko ziraba nta butunzi bwinshi nta ma views menshi bako bararonka ko amahera yo batunga siko yego igihe ubasavye inoti irenze nabo nyene muri we biratuma bate bamotive yego kweri biratuma yuko bavuga neza yuko bino bintu je mba ngiye gusaba hotel ngiye gusaba i-house kanaka mu gisagara ca Bujumbura nkumva barayime canke bakubanca uburyo kanaka ntajewe ntizeye gukura kuri rya sinema yanje man yego kweri tuko turasaba dutakambye nk'abakinyi b'amasinema canke MC Gundo canke Batmix canke abakunzi ba Anashare tunabasaba abariko baradukurikirana mutange support ku bana bacu kuko nta mahera siko kuko nta mahera menshi babikuramo ahubwo barindiye support yiwanyu ariko tunashimira cyane abantu bako baradukurikirana duhora tubona feedback banatwangira banatwandikira baduha ama idea menshi agiye atanzwe yetu bari ati uze muduhera ubutumwa ku bantu banaka ego kurangiza nabantu bagaciro cyane nabo bantu bibibanza wari kuravuga ntibatange kuri sinema gusa nabimiziki barabikeneye ku maklipe benshi amaklipe nibaze ko ari n'inzira nziza yo kwerekana ubwiza bw'igihugu ego uno musi ushobora gutanga ihoteli yawe ugasanga hari umunyamahanga aje ngaha kubera ko yayibonye mu ndirimbo kanaka canke mu sinema kanaka ego agahita avuga ati je ntegerezwa gushikira mu hotel ego mukurangiza izi ndangije ikiganiro ntuje bakobara nabibona siko ngira ngaruka ku ba star bacu cyangwa aba artist bacu baze bariga guha agaciro umufana kuko mu misi yaheze narigeze guhura n'umufana ntaho novugira ngaha gusa yari umumama cyangwa umudamu yiyubasha ubona neza yuko natwe bwo yotubera umuvyeyi bro siko uwo mudamu yansanze ahantu twa twicaye n'abagenzi arambarira ati MC narabonye ibiganiro vyawe ndakeneye ko tuvugana arashira ku ruhande turayaga ariko arambarira ati buno butumuzi ubwende bumpere sinkene yuko uzomvuga imbere ya kamera sinkene yuko uzomvuga yuko ndi naka ariko nkibona yururutse gusa imodoka yacu mvuga ati ujya muntu bro yari muri Vanguard irenze man afise inoti arambarira ati buno butumuzi ugende ubampera aba artiste bacu bagi batsanzukanye bino bintu nico gituma ngira nkibura aba artiste bacu guha agacira aba fans abantu basanzwe bakurikirana numwe mu basineaste kandi ari hit
mu gice c'u Burundi Mm. araza kuvyumva ino ntangira nshinge Mhm. yigeze gusangwa n'umufana Mm. ahantu mwibarabara Mm. uwo musiniyasti imodoka yiwe yapfuye bro Mhm. imodoka yiwe yapfuye Mm. ari hanze ari kuri telefone Mm. uwo mufana araheza arahagarara Mhm. ari muri vanguard ya white sinza Mm. kumuvuga izina ryiwe arambabariye kuko yari nabinsavye Mhm. arambariye ati naraparikinze imodoka Mhm. kuko mbonye umuntu mpora nkurikirana muri sinema Mm. nkunda cyane Mhm. kandi ahora atanga message nziza Mm. ndaheze ndaparikinga Mhm. ndasohoka mu modoka turaheze turabonana ndanamuramutse navuga ati Mm. ndi umukunzi wawe mura nkurikirana ibikorwa vyawe Mm. ndakunda kariya yawe ndakunda ubutumwa bwawe Mm. ariko uwo mu artiste yagiye kuramutsa Mhm. yaramuramukije amuramutsa nk'umuntu adashaka Mm. araheza acaja ku ruhande acaguma ari kuri telefone Mm. wa mumama yarasohotse mu modoka Mhm. araheza aritegereza uyu muntu nje kumuramutsa n'ibishobisho man Ni wa wundi nzi. Ni wa wundi nzi. sinza kumuvuga arambabarira mani uwo mufana ni umufana wa Anashia yambariye ati jewe naciye nkora subscribe nkibona ikiganiro canyo ca mbere Mhm. ati je byarambabaje Mhm. siko Mm. ati numu bafana asanzwe kurikirana kuri Anashia Mhm. yakoze subscribe kuva akibona ikiganiro Mm. yambariye ati Mhm. MC je narababaye Mm. ngiye kuramutsa uwo mukinyi w'amasinema w'umusinasite nkunda cane Mhm. n'ibishobisho byinshi Mm. ariko Mm. Ayankwepa. ntiyashika ndamuramutsa kandi imodoka yiwe yapfuye Mm. ambare yuko siko ndiko ndakubona neza yuko Mhm. man nico kintu je kuri Anashia twamadushimira cyane abadukurikirana Mm. kuko ntibigere birengagiza Kabisa. jiwe umumama yarambariye ati jiwe naje mu bishobisho Mhm. kuko namubonye Mm. umukinyi w'amasinema kandi nkunda cyane atanga message yigisha neza Mhm. ariko ndaza Mm. ndavuga ati yuko namubonye hajya Mhm. reka mparikinga imodoka Mm. hama tubwire ico tuvuganye Mm. araheza mu bishobisho mani byinshi Mhm. araheza aramuramutsa aramubarira ati ndi umukunzi wawe ndakunda ibintu vyawe ndakunda kariyeri yawe ndakunda message yawe ndakunda inyigisho yawe Mm. ariko vyagiye kuntangaza Mhm. ariho mumere mana mbari ibintu nk'ivyo Mm. arambarira ati nkimuramutsa nkimubeza kumubara ibintu vyose yuko ndamukunda Mhm. nkunda kare yiwe nkunda message yiwe Mm. ikintu yanyituye Mhm. yaciye aje inyuma y'imodoka acaguma ari kuri telefone Mm. aca asiga ndi jenyine ariko nanje ndibaza ati Mm. bano bantu dukurikirana Mm. bano bantu dukunda Mhm. bwa bundi nuko bateye Mhm. ariko Si bose. si bose Si man bose. ariko Kuko akibimbwira ushobora kumubona ariko arakina hajya kwanza bijya bintu n'amasinema turaba. N'amasinema Sivyo, n'inyigisho. sivyo, ni sivyo. message Bisigura ko wewe Mhm. barakuzi. ego Barakuzi imbere ya kamera ego ufise na micro. ego Ariko nitwazimya kamera hari akandi kageso wewe wifitiye batazi. ego ariko Rero ntiboca bafatira ko ibintu byose babona nico gituma ngo kurya umeze mu buzima ni kujya. nico gituma nyirambare y'abaartiste bacu si tubakiye amasinema gushika ino saba bafise abafana benshi bro siko Benshi sana. Urabona ko sinema sha Mhm. ubushakashatsi bwerekana ko mu Burundi sinema isigaye iyoboye. sana man sana Cyane kweri. je umuma je yarambabaje arambariye ati Mm. naje mu bishobisho byinshi ariko mbona umengo Mhm. arantaye hasi anyeretse iyindi imaje Mm. araheza arambariye ati je no kunamushimira naramuhaye n'ifana Mm. naramuhaye n'agafana ati tora Mm. uraza kwiyungunganya Mm. kubera ndagukunda ndakunda Mm. ibikorwa vyawe Mm. hama uwo mumama araheza arurira imodoka aragenda ndazi yuko ariko aradukurikirana ngaho ariko si ngombwa yuko nza kumuvuga Canke mu ari izina. stress no kuba imodoka yiwe yapfuye birashoboka rega ugasanga yari stress muri uwo mwanya ntameze neza byoshoboka mu byoshoboka mutwe, kwakira abantu ko ego ari gihe we nawe wohura n'umuntu Ego. n'umufana wawe utari uri muri muri mudi sese byatari utari muri mudu nziza ukavuga ati no ego Yeah. ariko ikintu cyo abaartiste bacu bazi baraha agaciro ariko ivyo vy'amastress navyo si byo cuha agaciro umufana bro umaze guhura n'umufana n'ikindi man umufana n'ikindi kintu yego kweri nimba gushika ino saha
atanindwi zingahe zibiri ziranahera kuri Anashare dutanguye tukaronka support y'abano bantu bariko baradukurikirana bro niteka ridasanzwe nta mufana numwe mba numva neza yuko twokwirengagiza kabisa kuko umufana n'ikindi kintu umufana nibwo butunzi umufana niho niwe yatugejeje gushika ino saho tugeze abasanzwe badukurikirana bari hafi yacu cyangwa batari hafi yacu nibo bantu ba mbere tuba duha agaciro kuko bafise support niniya imwirenze man imwirenze cyane umufana hari hose reka ndabivuge nka Bface yubahwe man abariko baradukurikirana bubahwe abahejeje ikiganiro bubahwe cyane bro twari twabivuze bisa nkaho twatangwa ikiganiro gishasha twari twasezeye safi sana dusubire tubonane mu kiganiro kiza ikiganiro gikurikira tubazaniye tubibutsa neza yuko chaque vendredi tuba turi kumwe na Top Talent Show igihe cy'isaha 11 tuba turi kumwe na artiste benshi bagi batandukanye ibaza ati uri kurankurikirana umutumire wo ku munsi wa gatanu azobarina muri commentaire bandike muri comment ciao